kubera iki washimye kwitwa iryo? Kubera nje nabishimye nawe ni kubera iki washimye kwitwa uko. Bon, je Juliana atene aryo nitwa. Nibyo abavyeyi banje banyise. Ariko ayo nama aka amasemo. N'amasomo kubera iki washimye kwitwa ngo lom kikwala amajamo menshi. Kubera nyene bijanye nuko mpeze. Uko amazina yanje birajanye nuko meze. Bisura ko bivyari vyakubayeho? Nje ndiko ndagira sintinya mwijo. Naho basamura nje ndasohoka nawe nukumeze. Aigo. Abantu Radi kwa abantu bakibona ibintu by'aba cinematography ko ari ubusazi ari biki wowe uvyakira gute hagira umuntu akagutahura mu vyurimo iyo habaye umuntu adatahura kuri kuragira basi uri ku kazi abona umenga unatupa mu ndamu atagutahura basi muri rusange uvyakira gute uraze ndakubwira ikintu ndanaguhanura yego mpanura murumuse ariko ari guhabwa impanuro nyinshi nje nkunda guhanura cyane uraze ugiye mfano ukava ngaha ukagenda mu buterere ari first one winje mu buterere ukinjira mu buterere ukaraba mu buterere na ugihashika hakaza umuntu akakubwira aho uri aho uhagaze muri aha mu buterere hari umuntu w'umusazi kandi si umwe ni babiri babanga mu buterere abasazi n'ubwa mbere washika we n'uwo muntu akubwiye uko ukaje uvuga ati ko ngiye nshize ngaho bwa mbere ngacamura n'umuntu akambira aha nje hari umusazi abasazi babiri bikabasa abasazi babinda barondere ndabe abasazi ambwiye mpaka nabatarisha ifu ugacuma ari ukwezi kumukora ronda ngaho mu buterere umusazi bashika naho babura basi abo basazi umwe azoba ari wewe uwundi wakubwira umwe ngo mbura basazi njewe Asante internationale ni dunia nzima ushaka kuvuga ko nje sinize ndiko navuga ibitari byo kuvuga ibintu bidasobanutse bavuga gute national muri Buja Flava bakavuga bari nationale none rero ushaka kuneza isoni uko nje sinize sinzi international cyo bisigura uriko uravuga bidatahure international muri Buja Flava ibi ndiko navuga ni bitahurisi sawa ushaka international he na he ndakubaze nawe international bisigura iki international kwisi nzima bari ama interested na none nje nakubwiye wewe ubona hehe muri Misiri imbere wewe umbona wewe nje ndibona muri international mu Misiri imbere nshaka kuba international mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu gihugu byo hanze ushaka kuba international mu gihugu cy'u Burundi sawa ugenda nagongo ya mbere wesiri bawe Dampiga ngo ashaka kuba international mu gihugu cy'u Burundi sawa ibindi navyo byaheze ibindi kigabira gatsinda ibindi navyo ushaka bazi ibindi ibyo ndayivuyemo Hello turabaramukije bakunzi ba Ashali TV nibaza ko mumeze neza iyo muri hose mwaramutse canke mwiriwe bivaye n'amasaha yo muherereye kuri micro muri kumwe na Juliana cameraman da Silva guys hama turi kumwe mu muzi cyane munamenyereye reka tumuhe kanya ashobora kubidondora cyane kuyibutsa ni kuyidondora okay nje banyita Famba canke Samba ushatse ni tumwatasi le rat de la forêt l'homme qui a la dernière pape de la nuit matiti nyoso ezandunda te guys ivyo binabise bitse neza bashaka gusubira l'homme qui a la dernière pape de la nuit matiti nyoso ezandunda te bisigura iki ivyo le roi de la forêt no ngamwe ishamba l'homme qui a la dernière pape de la nuit bisigura yuko umuntu ariko radiara ni natinyi joro matiti nyoso ezandunda te bisigura ati ivyasi byose simboga ari ganje bitubinga kubera iki washimye kwitwa iryo kubera nje nabishimye nawe ni kubera iki washimye kwitwa uko Bon, je Juliana atene aryo nitwa nibyo abavyeyi banje banyise ariko ayo nama aka amasemo n'amasomo kubera iki washimye kwitwa ngo lom kikwala amajamo menshi kubera nyene bijanye nuko mpeze uko amazina yanje birajanye nuko meze bisura ko bivyari vyakubayeho nje ndiko ndagira sintinya mwijo naho basamura nje ndasohoka nawe nukumeze twese mu tuwe utekura Diana utekura Diana nyene risunovyuka mwijo ora tingi ni uchi tingi joro oya nje sintinyi joroshe barakubesha hama wavuze Famba Samba yego ushaka kutangura Famba Samba cyangwa kutangura Samba Famba izo zo bisigura iki Famba Samba ni izina rya sokuru wanje yarafuye rest in peace man mwakira mu bwami bwayo amen iryo zina rya yitwa Samba Famba ni izina bakunda kumwita nyine uko nyine yitwa Samba iro yindi Famba nije nagiciriye kubera inoge ku ruhande rwa amazina yo kuri twande Kwizera Isa
Kwizera Isa ariko avuga akazina kagashe hama turamuzi Famba Samba muri Ihuriro TV kuva ryari ariyo ubu ndakwije umwaka ndibaza ya umwaka ugiye umwaka n'inusu ndashaje uragize iki ndashaje urashaje ikirundi ni aho ubimenya wenyine urashaje ego hama before kuza muri Ihuriro TV wari before nari muri Ihuriro TV nari muri platform show nari muri TP Entertainment nari muri ZM Classic TV nari muri Niho TV nari muri Buja Art TV nari muri Umoja TV nari ma TV menshi atandukanye gusa ayo se waba mu gihe kimwe barava hamwe uje handi ndava hamwe nza handi nkuko ndi ngambwe ihurira umunsi ndova ngaka nije handi dogs navuye bon hariho TV wamazemwo ico kiringo cyose umaze muri Ihuriro TV iriho itwa platform show yahora yitwa TP Entertainment cyangwa TP Studio ubu itwa platform show kubera kinone utigeze uguma hamwe umva ati jewe numva no proud no guma hamwe mane nje ndumusani sawa nyene kuva ngaha ngaja hanyene kuva ngaha ngaja kubera kuduza impano yiwanje sinoguma ahantu hamwe ndigipoto cyangwa ndamapave usabona pita tuna nk'ubu naho ndi nganzo hava tu uretse kuzohava ko simuhira na kontra mfitani kontra ndayifise kandi sikuvuga ati ngo yo kontra fise ngo ni imyaka nzohapfi nuzi kimana gutegura imbere ya ego hama ku ruhande rwawe Famba Samba ni giki kikwenspira kwanda kubaza igihe bon naco ni iki kwenspira kumva nyine uri muri modoka na makomedi amafilme ibintu byo rukino kubera ni ibyo bintu nakuriyemo so sinoronka ikintu kinspira gusa kimwe cyo kintu gutuma kwanza mba ni nguvu ni kubera mfise abantu bankunda kandi bashigije ibyo nkora sikuvuga ati ngo ndabikora kubera ndabishaka nje nyiko ndabikora kubera abantu banje ari abantu bicaye bagura amamega batakaza umwanya wabo kubera bandabe gusa kandi ndabikora kubera aba bantu maze baragura amamega batakariza gusa sawa umva ko uri se n'abantu bakurikirana ariko nakabo bikunda hama turazi ko kenshi iyo umuntu yakora kuri ikintu abafise ati jewe vraiment tutabeshanye mugabo ndafise umuntu ujya mu muntu yinda muravye umuntu akina ndumva mbaye inspire afite basi aranyatira sawa ku ruhande rwawe ninde mu actrice haba muri ruhande rwa film cyangwa comedy uvuga ati uyu nakaruro keza nishobora no kurabira apana kwigana ko ntatu yaba ari copy ariko ushaka ati uyu vraiment ndashaka kuzohava basi ngera kugwe bageze kucanka imera nkawe Bonga mu Burundi wari we wese ntacyo mu Burundi nawe mu Burundi nawe kabisa ariko tugiye mu mahanga barahari mu mahanga ninde kwanza mu mahanga ariyo ba Tino White ariyo ba Ringo ariyo ba Mukojani sawa abone banyispira ko mu Burundi hamna kwa sababu gani na tuna wachezaji wengi kibao wachezaji wapo lakini buri umuntu afite talent yiwe kandi ndakwibira ibanga aha ngaha mu isi buri umuntu ari mu kintu so mfano mimi niwe labda mwimbaji ndibona ko ari njewe nzi kuruta abandi ndo navukuwaga uri mukinyi umupira post yawe ibona ko ari wewe wenyene ushobora tawundi birumvikana cyo kwavuga birumvikana niyo mpamvu njewe atamukinyi wa filime cyangwa umukinyi wa comedy nganye inspire amna umva wewe nta mwakurenze ngaha mu Burundi ari abandenze kuna wapeti wanafanya kazi ari abantu ko barakora cyane sishimye kubavuga amazina ko bariko barakora kandi imana baje imbere gusa mu by'ukuri sinobesha nigundanganye ni faida geni nta munyo inspire ngaha nje nkora akazi kiwanje nderekana impano yiwanje nyene hapana ngo mimi ngo juu ule ko nafanya kazi na mimi nipambana nje napambana imyaka mingi miaka 15 niko nafanya shooting oya ntitwavuze ngo juu ule anafanya kazi twavuze ati bashaka kuraba ati vraiment naka urumva ko nagaswahili ko karaja agaswahili abo ndubero mu myabuyenzi yawo wapi nagaswahili nzi ko richa hata wakivuze ndacyumva tu basi mukanya ndagutuka ega nigitusi ndacyumva aho niho sawa sawa hama ku ruhande rwawe rero sasa wavuze ko ata muntu numwe ngaha mu Burundi uvuga ati uyu noshaka kumurabiraho namna sababu gasa hamna hatuna wachezaji abakinyi navuze abakinyi barahari kandi bako barakora vraiment gusa namukinyi ngo norabira ko ngo uyu ebana ujama kabisa nanje reka nkore ngere kugwe kuko twese arabakinyi turi normal arabakinyi tusumba sumbana sasa lakini sinabyibaza go cyane mimi nafanya kazi tu nafanya kazi tu gohama turazi ko eti simpati tuko pamoja gohama Famba urazi ko action basi challenge zigeze kuba muri Ihuriro TV sinzi ko waje zaheze sinzi ko zabaye hari byagenze gute
nje zabaye mpari zabaye uhari wowe ntizagukozeho ntibigeze ubatushe navyo canke bavuga ati birabaraba man njewe ni kubera utanzi uzabwi wanje nje n'umuntu ikintu kimpasura umutwe sindakinjiramo cyane igihe yabaye izijya ngorane za bamwe kuvamwo kuvurugana kugira iki njewe warambona mu ma réseaux sociaux cyangwa ma interview n'igihe bagenda kuri zone we warambona sinobija mu konje sinaje gukina comedy mu kubera nze ndaba busutwa cyangwa urikina ubusutwa bw'abantu niramu najojo ngo bacokoranye ndabyinjiremo nje naje gukora sinaje mu busutwa nje sunu musutwa urumvira ijambo busutwa none hagara ari ubusutwa bari burimwo burya bari mu busutwa burya sinabwinjira kuko nje ndakuze ndafite ubwenge butuje neza hari ibindi bintu ndabikoze nako najaribia brand yangu sasa nije ningize mabe je niyo nari kwinja mu bijya bintu sinakuba ndi ngahandi arabafana nari gutakaza benshi urabona ko nabo nyene byabahungabanije cyane abantu binje mu bijya bintu bya ihuriro kuvurugana bajojo bandi bari iki arabafana bagiye bamanuka kandi bose bashe bazi wanje unasijuna jisikia tagafuye ntagakira kandi agakira kaba gafuye agakira kagafuye wotakira uwoze gufu sigura ko wewe ugatije you don't care kuvyagiye abantu bigeze sitake kadagusiye nebara telefone ngabana benye wanyu bainga kuri zone bako barashona ngo bacumetane bisu bafa sise nibingiyemo ni fine fadigen none barazi ko muri kumwe yese mwakina abagasore bawewe na Banilam nta akupana ushauri ntibigeze uvuga ati basi wicare ati basi ko twabaye nka family reka basi ku ruhande rwawe nyene basi nimutoshe kuja mu by'amangora by'ama challenge utange basi n'impanuro ku ruhande rumwe muri baki vraiment sinashaka kubyinjiramo naho benshi bimve ko nje n'umunafiki hari abantu babo ngo wewe unataka kunishigikira huko nini urashaka ndavuye wapi siwezi gabingiyemo sizaga no kubahanura ngo wewe kubereka wakoze iki kushika ubu nta n'umunsi numwe turicara ngo nje najojo ndambwire bijye abantu mwakoze si byiza canke ni byiza canke nice na gasore ndambwire gasore bijye abantu mwakoze no bambona ukunyene kumenga nabi byabaye naco nabo ndo binadamu mtu anatakiwa kuwa hivyo naguhanure nawe mu buzima ikintu cibazemwo cyane kinakuwa feel psychology ikintu cinjiyemo cyane kitakuraba kirakononera umutwe wawe ibintu bitakurabira bira hasi pambana na maisha yako nje naje ngaho gukora sinaje mu busutwa turabona amakomedi menshi Famba agaragaramwo igihe aba yambaye mu z'abakobwa igihe ariko aragira nyine najenje wajuje amarukiyeko yego nje navuye mu rugombo man uri umunyarugombo navuye mu rugombo nje gukora sinaje gufikinata ayigo abantu radi kwa abantu bakibona ibintu by'aba cinematography ko ari ubusazi ari biki wowe ubyakira gute hagira umuntu akagutahura mu byurimo iyo habaye umuntu adatahura kuri kuragira basi uri ku kazi abona umenga unatupa mu damu atagutahura basi muri rusange uvyakira gute uraze ndakubwira ikintu ndanaguhanura yego mpanura muri umusore ko ari guhabwa impanuro nyinshi nje nkunda guhanura cyane uraze igiye mfano ukava ngaha ukagenda mu buterere ari festival winje mu buterere ukinjira mu buterere ukaraba mwe muterere na ugihashika hakaza umuntu akakubwira aho uri aho uhagaze muri mu buterere hari umuntu w'umusazi kandi si umwe ni babiri babanga mu buterere abasazi n'ubwa mbere washikowe n'uwo muntu akubwiye uko ukaje uvuga ati ko ngiye nshitse ngaho bwa mbere ngacamura n'umuntu akambira aha nje hari umusazi abasazi babiri reka basa abasazi babiri ndabarondere ndabe abasazi ambwiye mpaka nabatarisha ifu ugacuma ari ukwezi kumugora ronda ngaho mu buterere umusazi ugashika naho babura basi abo basazi umwe azoba ari wewe uwundi yakubwira umwe mu bambura abasazi baronse naho navuze ubabuze abo rero bazavuga ati ngo njewe nini ngo bizimbya sinema nabyo wewe nabajyane mwe mu basazi bisigura ko ubivuga ashika bivugiye kurande rwawe naco bigutwaye warikugiye nawe wabimbwiye ni mwebwe muri abasazi yumva agenda umusazi sinzi oya sinavuze ko jenda ari wabimbwiye navuze ati iyo hageze umuntu atagutahura wewe hageze umuntu adatahura ivyo urimo bazi ko ibintu turimo ari abantu bamenga nyine ni ibintu bya bushira soni bitagaza man jewe nuguri kwimana je sindi mu de garage sindi mu taxi vero sindi mu motari sindi mu cordonnier akazi kanje ni cinema kandi ndabayeho fresh atangora sikuvuga ati ngo ndakora cinema ngaca ndonga amahera muri cinema ariko opportunity nyinshi z'ubuzima mbayemo ndazikura kubera cinema opportunity nyinshi ndazironga kubera cinema kuba ndi ngaha cinema ifise uruhara runini cyane mu buzima bw'iwanje
sikuvuga ati ngo nkora sinema yonyene gusa ibyo nkora byose nkaronka amahera biba biciye muri sinema. Bisigura ko nta kandi kazi ufite kundi wanze bya cinematography. Ndagafise nako nakaronse kubera sinema. Sinzi gukora naho. Okay. Nk'ubu njewe ndumba mu Buyenzi ndazi gukora mu garage ndazi gufumera. So ndonse umuntu akambwira ati ngo yebana mfise akazi manje. Oya nakubonye muri comedy cyane mva ngo urazikorana n'ibintu by'amafilme. Umva wa sinema niyo yatumye ndonderamo akazi. Yani sinema ndo kicu cha YouTube. Yubahwe. Apana yubahwe. Yubahirizwe. Kandi habwe n'amategeko. Habwe ni na bavuga gute no mwidegevye. Bane kabisa. Ego Samba Famba. Wibona hehe wewe wati jewe vraiment ndashaka ko mu gihe kiri imbere kuvuga ngo myaka 5 nzi kuzohashika ariko mu gihe kiri imbere basi future yawe uyibona gute? Nje ndiko ndibona kuba international gute? International muri comedy, international muri buja movie, international muri buja comedy, international muri buja flavor. Ega international ni kwisi yose. Be buja flavor ni ari international ngaha ari umuntu ahabwa superstar ngaha kandi atari international. None bari international. Jewe Asumbe international ni dunia nzima. Ushaka kuvuga ko nje sinize ndiko navuga ibitari byo. Kuvuga ibintu bidasobanutse. Uvuga gute international muri buja flavor. Bakavuga bari national. None rero ushaka kuneza isoni uko nje sinize sinzi international cyo bisigura. Uriko uravuga bidatahuri. International muri buja flavor. Ibi ndiko navuga bitahurisi. Sawa ushaka international he na he. Ndakubaze nawe. International bisigura iki? International. Kwisi nzima bari. I'm interested na. Nene nje nakubwiye wewe ubona hehe muri mu Misiri imbere. Wewe mbona wewe nje ndibona muri international. Mu Misiri imbere shaka kuba international mu gihugu cyacu Burundi, mu gihugu byo hanze. Ushaka kuba international mu gihugu cy'u Burundi. Sawa ndabugenda nagongo ya mere. Wesiri bawe. Dampiga u. Ngo ashaka kuba international mu gihugu cy'u Burundi. Sawa ibindi navyo byaheze. Ibindi kigabira gatsinda. Ibindi navyo shaka bazi ibindi. Ije ndayivuyemo. Oya, none ushaka kuba international mu gihugu cy'u Burundi vyanye muri kazoza. Hose mu gihugu cyose. Mu gihugu cyose. Uri international. No muri Interstar. Ndio nataka. Kama Inter de Milan. Okay, hama mu gihe abantu bashaka kufitanya nawe ukina filime cyangwa comedy bigenda gute bakurondera gute? Ushaka kukina na njewe. Kwanza urondera njewe bindaba. Amanje ngagushikana ku bantu bibaraba. Arondera wewe bikuraba ukamushira ku bantu biraba. Njewe bindaba. Amanje ngagushikana kwa bo biraba. Shaka kurondera bo biraba bakabishikiriza nje bindaba. Sinzi gukurana. Ubushaka cya kuri wowe cyangwa cya kuri management ya huri. Nkuko wewe ukora kuri Ashali TV. Ukene interview swata cha kuri wewe cyangwa cha kuri CEO wa Ashali TV. Aciye kuri wewe arigiye ucumutwa wa direct kuri CEO. Cyangwa bace kuri CEO arashira dako akashavuga ubukene ninde ni wewe akashaba kuzana ngaha. Kandi ukiyoturondera njewe cyangwa CEO. Nta bintu bisabwa muvuga ati ibi nibi birakenewe. Oya nitwo bishira ku mugaragaro gusa ibisabwa birahari cyangwa nibihari ibyo nibangagi wacu. So dukenera turondera tukicara dezambire nyine tukapanga karere. Dezambire. Ego nimba ari bisabwa ukabitanga nimba bidasabwa tukabisabwa nyine. Famba katugushimire. Ego natugushimire Ashali TV. Akajambo kamwe kanyuma cyangwa basi akatiko gusozera kuri Ashali TV. Akajambo kamwe gusa ni gusupporting kuko support zigo ziragabanuka sana kandi muri iki kiringo turimo abajene benshi bako bijukira kuba ba comedian aba artiste bako bongerekana cyane muri game ya Buja Flavor cyane muri Buja Comedy. So bisaba du supporting twese ko ari abana bashasha ko baraza ndiko ndabona ari ugwaruka rushasha ko raza urungano generation. Sawa bisaba du supporting twese. Sawa tujitahidi tu supportiane ndo cha muhimu. Njene imbere gusupportingana ushatse uvuga gute? Kumfata ukuboko kusupport mtu nizijya imbushira mu kavuga ati nashizemo imbinguye zishobora kunyinjiza muri YouTube. Eske wowe zimwe MB zawe arabivye abandi? Jewe ndara commentaire yawe barabibona mu bintu by'abandi mani masunga. Gusa cyane nje sinkunda gukomanta ibintu. Birananira. Bamenya gute ko birabata commentaire babonye? Birabasha. Nje nabyese ari sinema nabonye mezuku. Kwata commentaire ncavuga reka ndagukomanta ko biherere nga.
urazi ingone yambiba muri Buja Flavor basi mu bintu byinshi usanga umuntu ashaka ko bamufasha ibintu ariko dafasha abandi bo sivuze ko dafasha abandi niko gashi bigenda sawa basi jewe nkashaka abantu barabe ibintu byanje ariko je niganda ibintu by'abandi icyo cyumva gute ubona wani unafiki jewe ukaraba vyiwanje nanje sindabe vyiwawe canke wowe jewe nkara wowe aho nyene bacubi naho ana wani unafiki unafiki juko nakuntu je no gusupportinga wowe no supportinga je okay du supportinganire tuna supportingana kama du supportinga wani unafiki sawa asante sana asante nangu okay wapo kwitande Juliana je nitwa nde Fama Samba isa kwizeye ayandi mazina ntayo nzi lomki bani bagusa lodiaregwa na lomkwa ibyo matiti wavyibagiye byo nzi sawa merci mani kumera umugisha ikwakire mu bwami bwayo igire gute ikwakire mu bwami bwayo napfu none nuzova iyo ni avance nuzova nzokongera yindi batangura byase okay rakoze cyane okay Ashali TV mani baheza sawa na imani gwezagire guys bakunzi bacu bakunzi ba Ashali TV nibaza ko mwaryoye ikiganiro turayibutsa kandi utarasubira subscribe sonda ko hama comment uko wakibonye partage share turabakunda gose kuri micro mwari kumwe na Juliana cameraman da Silva Ashali TV